minisitiri ntatange imihoho muba muri mu kihe gihugu abacamanza nimubareke je mbaye ndagejeje ngaho ndaza kugaruka ku bintu by'amarira y'umukuru w'igihugu ndabereke yuko mu by'ukuri yaraduhenze ntari ko ararira ariko mukasi naho uvuga gutyo umukuru w'igihugu igihe yariko araririmba abacamanza yavuze yuko mu Burundi hari ubutungane ahubwo ikibazo kikiri ku bacamanza nawe ukavuga ko atabutungane buhari ukeza abacamanza ibi ubinyuranya gute none ubutungane bwobaho abacamanza atabari ubwo butungane ngo babuhagaze kuri nde nibaza ko ndetse mbere mu gihugu abantu ntibidogera ijya minisiteri yagiye kubivuga imbere ya minisiteri ya justice ni bande abacamanza barakimanza ibintu numvise abamenyesha amakuru bariko baravuga abantu bose barakubwira ati je naratsinze muri sentare y'intama ndunguruza ndatsinda gushika no muri gasambura manza ndatsinda hari ikibanza ca execution kubera bihagarikwa n'abarongoye umugambwe nabo bagenero nabo ba ministre nabo bantu batwara ikibazo kiri kuri administration rero administration nayo ushaka ko tuyivuga si ubutungane nibajya bacamanza sivuze yuko bose bakora neza mugabo ndakubwiye ego iwabo biroroshe bavuga rodruwa biranditse ashobora kubifutanganya ukabirenga mugabo umuntu azoguma bitora avuga ati urubanza rwarariwe rwaciwe nabi n'iki sico ni kimwe n'abajya bo muri empo arashobora kukubwira ati ndapfunze amaso mugabo mu myaka 20 bizogaruka sico kimwe n'umuduwani murahura akaraba muri kofera akavuga ati ntakiriyo ukirenganira ntakurikira mugabo umucamanza bavuga rodruwa mu gifaransa ntawe ubikwepera uronse ashobora kuronka umuavoka mwiza akigobotora mugabo harashobora ndanye ndose uwundi muavoka mwiza azovuga ati ngaha babeshe rodruwa nuko imeze ntuci iruhande ashobora kuvuga ngo umuntu mugabo ivyo bituma mburanira abacamanza ubwo butungane muri justice jeune ntagare hajya kuri palais de justice n'ibindi biri kumwe binabene byose ndiko ubutungane n'ubwo kuko iyo ufise ingorane uvuga ngo kingiye kwitura ubutungane ugenda kuroha abajije procureur kandi abo bose batwagwa na leta rero ntimuze muhave mwihenda bapfa kuvuga ngo hariho ngo bajije independant ngo séparation de pouvoir haba mu Burundi haba n'ahandi abajije ugutwa ni wabagutwara muri Etats-Unis abaperezida b'abademokrate n'abarepublika bagwanira gunoma umujije no kuvuga rero abajije baba bakeneye abajije bahagaze kuri kote y'iwabo rodruwa iguma ari droit americain mugabo umujije arafise uko yiyumvira aramenya ingene abihinyanyura mugabo umuntu aguhemba bagukoresha kuri w'igihugu rero bajya abantu arabatwara ni na magistrat supreme sinumva rero ingene yoja kurira mugabo mushatse mugabo je nibaza ko ntari nyine mu kiganiro ariko nihagera ivy'amariza ndaza kubereka igituma umukuru w'igihugu atubesha hagira umuntu yumvira ngo ari kwarahira nta mutima agira ujya mu perezida je ndaza kubibereka igituma mushake mu mpariza yego reka mukanya uraheze utubwire ico gituma ndi kuba kandi rero na Patrice Sabuguheba ari mu gihugu c'u Burundi ariko arabikurikirana neza ijambo ryavuzwe avyumva bega Patrice mwebwe igihe mwumvira ijambo ry'umukuru w'igihugu mwaryakiriye gute hama abarundi ubona basa nk'abafise icizere ko hari bigiye guhinduka mu bijanye n'ubutungane na ryo umukuru w'igihugu avuga ko ariko avugira abo banyarucarinya murakoze cyane jewe nkiryumva rya jambo bavuga ko amarira y'abanyagihugu yayazanye ati none jewe ngira ndirire mu maso ya mwebwe mujejwe ubutungane mujejwe ubucemanza je naciye nkubitiza amaso kuri kahise k'igihugu sinokavuga kose mugabo mu mwanya mutoyi tuvuge kahise muri bike byo mu butungane kubera ko aho onye yarinda bigira gutyo ngira ngo nyakubahwa Charles Mukasi arabizi iyi myaka yose yahera naho twohera mu za 60 na kangahe 70 na kangahe ngira ngo nk'irindwi na kangahe ho hariho n'umushikiriza amanza mukuru wa Republika yaheze aratanga n'imihoho naho nyene yumva abona kandi yumva ijwi akabona n'ukuboko k'ubutegetsi bwamutegeka icyakora aratanga imihoho
inyuma yaho twaragiye turabona abarundi bakerebutse bubaha ico bize bubaha ico bakora bagatanga imihoho iyo babonye baremewe nuko kuboko kubategeka n'iryo jwi ribategeka ico bokora. Rero narabyumvise nongera mpeje kumviza umukuru w'igihugu nongera numviriza inyishu y'umwe mu bacemanza mengo ntihezeho mu Rumonge yavuze ati nyakuba mukuru w'igihugu mudutahure mutubabarira terega natwe turafise iyo twavuye no kuvuga haraza umukuru w'umugambwe akakubwira ibi hakaza urongoye inzego zikomeye zindi akakubwira ibindi ataho rero hose nukuturemera turaheza tukabura uko tugira ukuvuga abacemanza aho bari bagerageje kwisigura kandi umuntu abiraba ngaha mu Burundi si by'ubu gusa aho bavuga ngo udafise umwana imwaro ntaronka ubutungane mu gihugu cy'u Burundi aho si vuba ni ukuvuga rero uno munsi ngira ngo akatsi karenze inzira amazi yarenze inkombe naye ahandi ni ibintu butungane bwagiye burabamwo muri kahise bamwe binanata batanga imihoho abandi byanka babibamwe uko nyene ngira ngo uno munsi twabonye urubeya kuko kumva nyene cubahira avuga ati norira nuko minduru naho ni hamwe nyene umwotsi uba wavumvye mu nyuma akabona urubeya rwaka inzu ihiye aho onye rero turaheza tugatahura iyo biva n'abo bantu bari mu butungane bari mu bucemanza uravye ingene binjira mu kazi uheraho kwiga amakaminuza n'uwo bayize hanze n'uwo bayize hehe amakaminuza amategeko bayigisha neza ukwari n'ukuyandika bakayandika ku buryo n'uwejeje kuvyiga mu nyuma asubira akabisoma akabiraba ariko ingene bazi ingene bashika mu kazi n'ukuntu aza ari umusore ajije kaminuza arondera ingene ashika muri ako kazi akabanza kwifadikiza ukuboko kwa naka uwo naka arafise umuryango wiwe wa politiki arafise n'umuryango w'amaraso uwo muntu rero ashobora kumusabira akazi akanakaronka uwo muntu turafise amakenga ko acaguma mukoresha byaciye mu mugambwe baguma bamukoresha byaciye ahandi aho handi baguma bamukoresha ni ukuvuga uwo yinjiye mu kazi nabi azogakora nabi hari uwundi uraba uko ndiko narasubije ubwenge inyuma ndaraba ryari baheruka gukoresha ikibazo mu kwinjiza abantu mu rwego rw'ubutungane ni kera kandi babikora gake mugabo kwinjiza abantu mu kazi muri urwo rwego rw'ubutungane n'ubucemanza baguma babikora kuvuga uko binjira kuwinjiye yinjijwe n'umuntu birateye ubwoba kuko uzosanga aguma akorera umuntu kuwinjiye kuko yarinze kwambara umwambaro w'umugambwe kanaka naho nyene azogomba kuguma ahagarariye wa mugambwe kanaka bamushikana muri ico kibanza aho nabinjiye akazi abari mu kazi nabo ingene batera imbere mu kazi kuko mu kazi c'est une carrière ni ukuvuga hari ukuntu batera imbere mu kazi ingene bagenwa kuva ku mukuru wa sentare mu mashefu abatwara ibisata amaserivisi kugera ngira ngo no kumushikiranganje nkuko mukasa yaje kubivuga baragenwa mu Burundi niko bikimeze ingene bagenwa naho nyene nukuraba ko batarinda kwishikana gusubira kwishikana mu mugambi gusubira kwishikana ku muntu uko bigenda kose ko nabo nkumbure hari naho nabo nyene ingene boduga canke bakamanuka usanga bivana nkumbure nabo nyene ko hari aho basabwa ikinakiriye sinovuga ko ari giturire mugabo ingene nabo batera imbere mu kazi navyo nyene bigaruka ko ntera amakenga kumwe aterwa amakenga n'ingene yinjira mu kazi hanyuma rero uko ibihe bigenda birahereza ibindi abo bantu ntiboroherwa uko Burundi buja mu ngorane nabo baja mu ngorane bakabona vyinshi igihugu kiriko kirabona bakaba bamwe haraho bemera bagapfira ibanga mbere n'ugutaba komoka kwa nabonzi no guhunga bahunze yavuze ati jewe bariko bansaba ko nokora ibi mbona binaniye akabita kagenda hakaba n'uwundi agakenyererako akemera kabikora ko bimubwiye noneho bariko baramwigisha ingene babandi bamuha akazi babandi bamutegeka bariko bamwigisha ingene arenga amategeko
canke na ca giturire rero akanakirya kuko amaze kubona ko bitababaza umukoresha wiwe bitababaza leta kitababaje padiri ntikigaruka kubabaza umukorezi nawe araheza rero abonye aho yoja igiturire kugira ngo abe beraho araheza kakirya hari n'ikindi batavuga kare bavuga bati duhembwa nabi yego abakozi ba leta muri rusange umwe wese ugasanga aridoga aritakambira birashoboka nabyo ariko rero ikibuze muri ivyo vyose n'akarangamutima k'abategetsi ko kuvuga ati dutwara igihugu kirimwo ubumwe amahoro n'ubutungane ico rero iyo ako karangamutima kahari baraheza bagatanga akazi mu baja mu butungane bakoresheje ikibazo bakaraba uwo bafite akaranga n'ubumenyi by'ubutungane baraheza mu kubaha amapeta mu kubaduza mu kazi bakaraba uwo bafite akaranga n'ubumenyi n'uburambe muri ubwo butungane ukuvuga rero umweruvi bukuru ugaheza ugakwira hose naho ndaze kahise gatoyi nuko ariko ibiriko birabubu navyo biriko birabubu unye ni kakatsi karenze inzira ni amazi yarenze inkombe anye uri kuraraba hari imanza zimwe je ndakunda ndonsa akanya rimwe ngasimba nkumviriza imanza ari izimanza z'amatongo ari izimanza z'abubatse basambura ari izimanza z'abasangiye business no kuvuga abasangiye iby'amafaranga ibyo bakora hanyuma bagacanamwo bagasubiranamo bakazurumana ni ukuvuga ni imanza nyinshi cyangwa izi manza z'akazi n'abakozi ni imanza nyinshi ugiye uraraba ubona yuko bishika ukabona ko uwuje ari uwe hejuru ukamengo arumvigwa cyane hamwe bigera imagera ugasanga bariko babikora kwa kundi sinzi ko ari dans les fables de la Fontaine bavuga ngo c'est que vous êtes riche ou pauvre la justice de la cour vous rendra blanc ou noir nuko niko biriko birabubu kuko sinovuguruzanya n'icubari mukuru w'igihugu arenza ko minduru natwe nivyo tubona ahubwo ngira ngo hasigaye aho fatwa ingingo kuko Charles Mukasi yari karabivuga ego ngira warabibonye ko hari na musitantera twara komine ya Muha Devote Ndayisenga aho yavuze ko hari umunyagihugu asanzwe ariko arababiza intuguta aho mbere n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yahageze bikankango yari karubaka ahantu mu kibanza ca leta ariko aruhira kuhubaka bitura inzego biranka burundu mbega nimubona ko igihugu gishobora kugumamwo akajagari igihe hatofata ingingo yihuta murakoze cyane ariko ngira mbanze sinovuga ko ari ukubakebura urya muntu agarariza chef de quartier akagarariza musitanteri akigeza naho yogarariza umukuru w'igisagara ca Bujumbura urya rero mwe mwari muvuze ngo umunyagihugu asanzwe ntabakira umunyagihugu asanzwe usanzwe ni nka jewe ni nk'uwundi wese ni wa wundi naha narenganywa aruhukira mu ibohero batanico bamuvugishije ariko urya agambararira abantu agambararira abamutwara agaheza kaguma negane gukonyene ntagire n'ico yicura wumva ko abasanzwe ntabasanzwe ni babandi rero begamiye ngoma begamiye ubutegetsi begamiye umuntu akomeye kujya ujya yaserukiye abacemanza mu Rumonge yabivuze ukuvuga iki hamwe mbega wosanga ari mu rwego kanaka rw'umugambwe bakaba batinya kumukoma ndavuga umugambwe uri ku butegetsi hamwe wosanga yegamiye umuntu akomeye nabijya ariko arakora atari n'ivyiwe wosanga ari ivy'uwundi muntu ikosa riri mu Burundi rero niryo ni ukuvuga iki hajya inzego zirubahirizwa nazo nyene musitanteri arinda arira ntarira busema abariko arataka bamukurira kuko abatanze isemo nkahajya biri kurya handi twaza tubona inzego z'umutekano zigenda kuko musitanteri mwashaka ajya afise abapolisi bamugendanira kandi niwe atwara niwe ari ijisho ry'umukuru w'igihugu niwe ari ijisho rya leta mu ikomine ni ukuvuga naho yosaba abawopeja ati uyu muntu ni mu mutore mugende mu mutohoze ko murabe igituma yigira ivyo yobishoboye
mugabo abibuzwa n'iki abibuzwa n'uko ujya muntu tutazi ico yishimirije nuko niko bimeze rero aho birinda egasurya gusa mustaneri nuko wowe ngira ngo avuga bikumvirwa hari amaudio menshi arengana mu minsi yahera twumvise umukenyezi w'ibubanza atakamba ati jewe ndaburana hose nkagenda ndatsinda mugabo kugira ngo nzoshikirizwe ivyanje ati nabuzukuru banje baratevye barangara batinya kugirirwa nabi aho hariho uwundi ngaha mu gihosha nawe nyene nabibonye no munsi sinzi ko ari byakera nuko ari bishasha atakamba uko nyene akavuga ati naje ndiko ndatakamba ikibazo ubu abantu bihaye gusimba inzego bose baje gutakambira umukuru w'igihugu uko no gusimba inzego nukuvuga yuko inzego ziri hasi ziriko zirakwa ububasha ziriko zirakwa ijambo abo bose batakamba warumvise ko na musanteri atakamba ataka umukuru w'igihugu ati ntabara ukuvuga rero yuko aho nakatsi karenze inzira niko nami ndavuga ego ariko harinze hageraho ijisho ry'umukuru w'igihugu ririra umukuru w'igihugu akarira mu gihe tuzi ko hari imanza no kwita ziri kubiri imanza zari zaciriwe bitwa ko bagandaguye umukuru w'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 n'umutumire wacu Karori Mukasi arimwo kuri urwo rutonde rw'abaciriwe urwo rubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu kanyangira turahava tubigaruka ko haraba n'urubanza rw'abaciriwe ubuzima bwabo bwose nyene bavuga ko bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi byaburijwemo mu mwaka wa 2015 mbega ibi byose wowe uri ngaho ntubona ko hoba haragiyemwo akantu katameze neza ko izo manza zose nazo nyene zoba zikwiye kubogogwa ko ubucamanza wumva bujegajega impande zose ego haraheze igihe abantu basaba ati habe inama rukokoma y'abari mu ntwaro y'abari hehe bavuge ivyerekeye ubutungane izo nama rukokoma niyo zibaye usanga n'ubundi havuga babandi bari mu mugambi umwe babandi bari mu butegetsi abandi ntibaronka aho bavugira ivyo ari byo vyose mwemuhereye ku rupfu rwa nyenicubahiro mukuru w'igihugu 1993 n'ibindi vyagiye birakurikira imanza uko ziciye naho nyene rega ingorane nini none ubucemanza bwarabaye gutyo kuko jewe mu gutangura navuze kahise mu mwanya mutoye ntawe kavuga kose nerekanye yuko kuva muri 70 na kangahe kuva inyuma yaho tugenda turaduga iyo abantu bagenda barabona ko udafise umwana ataronka ubutungane turaba rero ko bigera ahantu n'umukuru w'igihugu ubwiwe akabura ubutungane nukuvuga nabishe umukuru w'igihugu ntibamenyekane aho ni kuri nyakwigendera president Ndadaye ku bindi hari aho twoheza tuvuga ibya politike ndende bijya vy'ama kudeta canke ibindi abacigwa imanza nabi canke neza byo biba bivanganye n'ibya politike n'ubuhaguruka agafata umuheto aba yabaye umunyepolitike ariko tureka abo bakomakomeye ku bintu by'ubutungane bisanzwe ku muntu anyagwa itongo ibintu bisanzwe atana politike yogombye kujamwo atanimbonera kure canke abandi bari mu mihari burinde kujamwo umukecuru yapfakaye yabuze abana mugabo bakamunyaga n'agatongo bakamutwara n'agaparisera kiwe ivyo nivyarinda kuvuga ngo bwari ubutungane busesuye bwategerezwa kubaho mugabo izo manza zindi baca bakwegera ko ngo zikanka gucika aho rero ni hahandi h'ubutegetsi butagoroye kuva igihe kinini ubutegetsi yo butagoroye mbega ubwo butegetsi buba bwavuye hehe ubwo butegetsi uno munsi ubwo turimwo nabwo nyene harabidoze bavuga ati sentare yubahirizwa ubwizo shingiro ntiyabubahirije kuko iyo bubahiriza ubutegetsi aba bufise sibo bari kuba babufise nukuvuga yuko bwo bwavuye ubwiyindi myaka bwaza buvuye nukuvuga iyo ubutegetsi buvuye nkumbura hatariho buca bukora ibitari byo ego ariko saba guheba imbere yuko nja kwa Karori Mukasi uko biri kose umukuru w'igihugu nta ntambwe ariko aratera kubijanye n'ubutungane kuba yaranavuze ko ariko ararira abanyagihugu nibigaragaza ko hari ico umuntu yoshima harimwo akigora ariko arakora nukuri kubona rero bahutse akavuga ati imbere hajye bavuga ngo se masunzu yasize arazi
imbere avuze ati imbere yuko jewe ngenda kurira mu ibarabara cyangwa ahandi ngira mbanze nzirira imbere yanyu kubona yarugurutse akavuga ati nta butungane buriho mu Burundi aho yarunganiye ngira ngo bamwe n'abari mu mabohero buca bafungurwa washaka twokumva kundwiza afashe ingingo ati ndasanze rero n'abantu buzuye amabohero n'abantu bafunzwe abenshi bafungiwe ubusa nigerageza abo bantu bafunguwe akagwiza igitigiri cy'abafungura kubera ko bishoboka ko bose buzuye amabohero abenshi barenganijwe n'ubwo bucemanza abona wenyene ko atari bwo aho onye duca tuza tuvuge tuti umwami nta umwana nukuri kuba yarubahutse kubivuga yarunganiye societe civile yarunganiye abamenyesha makuru yarunganiye twese twatowe muri ibi no mu bindi dukunze kuza turavyerekana aho nico ciza niyo ntambwe yateye ngira ngo ego hariho n'ubundi mukuru w'igihugu yigeze kuvuga ko ubutungane ngo buciriki sinobisubiramwe uko yabivuze nukuvuga yuko nawe nyene yari yinanasi ubu rero yinanasi akabivuga uko amakunga akoranye kuko byaramenyekanye no kwisi nzima unye yateye intambwe mu kugarukira ubutungane duce turaba rero ikizokorwa kundwiza ikizokorwa mu mwaka w'ubutungane ugiye gutangura kuko mu kwezi kw'icenda bagiye gutangura umwaka mushasha w'ubutungane tuzoca turaba igikorwa hari Karoli Mukase yaravuze ati aha kuja kurira nujya mushikiranganje ajerwa kuraba administration yo gutungana ntaba kihari aba yatanze imihoho reka tubirindire hari navyo kwikora mu mwanya mutoyi bakoze ego ubaye nk'ushima nako kigoro k'umukuru w'igihugu mu gihe Mukasi yari yavuze ko ngo araza kudusigurira impamvu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yiririshije ngo abesha abarundi Mukasi icubwira ko unatubwira ku makenga canke ubu akangonongono ubona ku rubanza mwoba mwaraciriwe mu miseze oya iby'urubanza rw'uwanje ubutungane sindabushira ku by'iwanje bishikira n'abandi jeho ndashobora no kuronka n'umuavoka mvugira cyangwa na jewe nkivugira ngakoma induru ngatabaza ntihabura unyumviriza mugabo hariho abandi batagira n'uwo batabaza ubutungane rero sinovuga ngo je ngo kubera narenganye ngo bose baca barengana mugabo rujya rubanza rwogo nibaza yuko shobora gucira urubanza je washaka sinari hafi mugabo n'abari hafi barabangiye kuburana abavoka babo barabangira no kugira gusoma ivyagirizwi n'ibindi n'ivyo mu nyuma twasomye vyitwa ko twoba twarakoze umuntu aravuga ati ibi bintu byabereye he ibintu bene ivyo ariko n'urubanza rumwe mu zindi nico no kivuga dufate rero ko perezida Ndayishimiye ndamwite perezida w'igihugu dufate ko yoba yarize nk'uko abivuga akarira kubera uvuze ngo ndamwite perezida kandi asanzwe ari umukuru w'igihugu nagira asanzwe ariko yitwa umukuru w'igihugu harya mugabo jene no nabanipfura iyo bashaka umukuru w'igihugu surya yoba yari harya imvo ni nyinshi nakubwiye ko iyo haba hariho ubutungane mu Burundi bajya abantu baba bari imbere ya sentare bavyumva ico nshaka kuvuga abashinga ntahe ntabakiriho mu Burundi iyo haba hariho abashinga ntahe sendede ntibitwara ibishoboka hanyuma hariho n'ikindi rero ku Patrice yavuze so kuvuga yuko uko yabivuze atari byo nibyo muri ideal mugabo je nta muntu no kwizeresha ibi by'umwana mwaka ugiye gusaba akazi oya gutanga igiturire kugira ngo gucira urubanza ibyo n'ibindi mugabo ugiye gusaba akazi ko kwinjira muri kariyeri muri service ngo baguha akazi waronse diplome bijya byo gukora ikibazo haba mu sinzi mu Burundi nyine bigenda ubu ariko ino muri Canada muri Etats-Unis boraya bagusaba ikintu citwa reference nita kuzi ata muntu akuzi umwarimu yakwigisha kandi baramutelefona bakamubaza ati uyu muntu uramuzi reference umuntu avuga ati ndamwititse ndamuzi n'ibindi bene ivyo rero si kuvuga ko kugira umuntu akiza utaronse umuntu akiza hano ntabuzo ibyo n'ibindi ariko rero ngaruke yuko umukuru w'igihugu yo sindamwemera cyane mugabo ari harya nye hagera ko hava tuzovuga abandi mugabo n'abari imbere yiwe hariho nabo batemera natwe hari abo tutemera ikibuza ko aja hajya agatoba
dufate rero ko yoba yararetse kubera amanza arongoye kubera ari magistrat supreme yuko boba bakora nabi tuvuge ko yoba yanka akarenganya suko CNDD yarayirongoye imbonerakure yarazirongoye leta arayirongoye ubu none ko ntaramwumvarizwa n'abantu CNDD yagandaguye canke abantu imbonerakure zirirwa ziratoteza abicwa na leta yiwe mu nzego zitandukanye ko ntaramwumva ivyo bintu bimuriza niyaba afise umutima wo karenganya mu Burundi aho kurira yatanze sakayonsa bavuga ngo bena nkuru nziza ngo abarundi turi imihimbiri turasara no kure agendera kwiragi ryo yita uwo yita ngo ni sekuru ubona wusaba nimbwa yavuze ko imbonera kure ngo n'abamarayika ngo naberanda ngo ko babidogera ngo ari kubera inzigo ngo kubera badashobora korora nabo imbonera kure benizo mbandanye ariko mu ncamake umuntu bene uwo mu Kirundi kera twavuga yuko atagira umutima ko ari igikoko none ngo ababajwe n'abacamanza baryibiturire ko atarijijwe n'abaciye rwa rubanza wari kurambwira ko atababajwe n'abaciye urubanza canke baruriye ntibaruciye bwo kwiba amatora aheruka abanyuruje ibwirizwa shingiro novuga ko barinyuruje abahawe igiturire kugira ngo bafite urubanza rwo gupfa rwa nkuru nziza abo bahawe amapromosiyo ntibyamurije ko atarijijwe n'abandega yemwe ni byinshi n'abariye ibiturire kugira ngo sentare ikiri urubanza bakozeho nyabwoko mu Burundi kugira ngo ntize mu Burundi ntisase iza mu Burundi cyangwa ibera ahandi mugabo kugira abo bantu barariye igiturire gikomeye gihanitse ko atarijijwe ko atarizwa n'abariye ibiturire kugira ngo Burundi ntibusinye accord de Lusaka hamwe n'abandi bashefu d'etat bo muri ibi bihugu ko atarizwa n'ibiturire byatanzwe kugira ngo abantu birukiye Arusha basinye ajya amarorerwa y'Arusha ahubwo ni mwitegure nivyo ndiko nababwira mwitegure yagwanye igisirikare kubera ni un des obstacles kuri genocide ubutungane ni yindi obstacle kuri genocide usambuye none igisirikare ntibagisambuye mu Burundi hari amahoro ubucamanza bagira basambura n'akari gasigaye ni jeni ko ndabibona nshobora kuba nihenda mugabo nihenda hazoba amahoro je nama mvuga nti mumbwira ngo iyo nihenze mukazana amahoro ayo mahoro nzoyavumba ko nzosaba ikigongo mugabo mugasanga rimwe mwihenze muze mwemere duca urubanza ibyo rero niho nakubwira nti hari naho kumbura ariko adukora kwitama kuko nababwiye nti umukuru w'igihugu wowe ufise abana ukarira umwana acagira iki umwana acayiyakura acagira depression umukuru w'igihugu none ariza ashaka tugire gute natanga imihoho basi niyababona kuko nitwa Patrice yavuze ati hariho kahise nibyo hariho ingorane none tubananye twidonga kahise abari ubu nitwaba dushaka gukira nkaho tuvuge ngo turiko twaje guhindura ibintu ibyahise n'ibyaba ari bibi nico gituma hageze ko abantu babihindura hariho umukuru w'igihugu muri Afrika bavuga ngo yamakubita ngo arakubita abantu ngo azana inkona akabakubita hageze kubriza secret de la violence mbese nyine kivuga mu Kirundi urabona kumabiza bigaruka ubundi bitanguye ejo ntibyakera mugabo kugira ngo bihagarare hariho ibintu tudashobora kubandanya dukenyererako turakeneye umuntu agafata inkoni agakubita ugakubita umuminisitiri udakubise premier ministre ntukubite ministre ntuzokubita umudirecteur general ntibishoboka